Turabaramukije turabaye mwiriwe kuri mwese mutwumviriza mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ikaze rero kuri mwemwe muri ko muranyumviriza muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mwemwe muri ko muranyumviriza muri Tanzania, Congo, Kenya, Uganda, eka mbere nawe mu gihugu cy'u Rwanda. Ndabaye karibu. Reka ndakwibutse yuko ari byiza ko wajeje kwishyura sabone kugira ngo aya makuru agera kugera ko byoroshe atangorane. Kambonere n'akajyo kwibutsa yuko ari amakuru toretswe n'uruganda rwa Burundi Update, ukagezwa ko n'abanyesha makuru bakuru b'abahinga bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi bakayakugeza ko mu ngene uturonka ahandi. Aya makuru rero ndabateguriye n'inzingingo nkuru ko nabateguriye. Nabwira mwe makuru turabwira yuko nyuma yo gufungwa cyangwa se nyuma y'ipfungwa cyangwa ijya mu Kombozi aho bamupfungiye yuko abene gihugu bamukunda cyangwa se bamufana bariko baratesha barabuza umutekano wujejwe mu by'amatora ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba yitwa Niteretse. Uyu nguyu rero akaba yarareze cyangwa se yaragije uyu Mukombozi ko abanyagihugu biwe bamukunda baca bamubuza umutekano, bakamubuza gukora ibyo ashinzwe kandi bakamufata nkaho atari umutegetsi muri rusange. Ibi byatumye Mukombozi ahamagarwa muri sentare canke mu rukiko baca batangira kumwagiza. Nyuma yaho yaciye hamwe n'icaha cyo kuba ari umwe mu batuma mu gihugu hakomeza kugaragara imyiyereko. Ibi rero byatumye bamukatira imyaka 2 y'igifungo. Nyuma y'ibi ntago byarekeye aho. Amakuru twabazaniye rero ni uko uyu Mukombozi nyuma yaho byaje kugaragara muri gereza atakiri mu gasho, ahubwo ari hanze y'agasho mu quartier ahantu yaba yamaze bigaragara yuko yaba yapfuye. Ibi ni ibintu byagarutswe ko n'abantu benshi batandukanye, aho amarira agahinda gakomeje kugaragaza n'abanyagihugu muri rusange. Ibi ni ibigira gatatu aho abantu baba banyuruje cyangwa se babishwe hatazi icyabishe. Ngaha rero Mukombozi muri ibi byose yaciye apfa, kandi akaba hari ikibazo gikomeye cyane n'ubu iperereza ritohotsa biriko rirakorwa kandi barabandanyije kugerageza gushakisha uwaba yamwishe. Ibi rero ntabwo abanyagihugu bariko vyumva kimwe, kuko babwiza leta ko niba yarari mu maboko ya guverinoma hama akaza gusohoka muri gereza atawamuhaye uburenganzira ntabwo bishoboka. Nimbavuze yuko ari nko kumva ngo umunyepolitiki Noni ari Guillaume ngo yaciye atorongera ava mu gereza bamusanga ahandi hantu. Ibi ni ibintu bitabaho kandi bitanakunda. Bavuze ngo ntibikunda, bavuze yuko bidakunda. Kindi kandi ngo guverinoma igomba gutanga ibisobanuro nyuma y'uru rupfu rw'uyu Mukombozi. Uyu nguyu nyir'umugambwe ndetse akaba n'umunyepolitiki wigenga, akaba ari umukandida wiyamamaza mu matori yo kwigenekerezo rya 5 mu kwezi kwa Rusama mu mwaka w'2025. Uyu muramutsi neza yama atsindwa ingene bariko bariyerekana nga mu mihanda, nuko batigeze kumvikana ntsinzwi canke se ntago abafana n'abakunzi ba Mukombozi bigeze bumvikana ku ntsinzi ya guverinoma hama ndetse n'intsinzwi iyi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. CNDD FDD nyuma y'ivyo ngivyo irakomeza kwagirwa kwica no kunyuruza abanyepolitiki batandukanye muri rusangi, bakomeza kubashinja yuko byose babikomeje atabuyobozi n'imiyoborere myiza baba bafise nga mu gihugu. Ibi ni ibintu bikabice kandi ibi ni ibintu biteye ikibazo gikomeye cyane nga mu Burundi. Ibi bintu byaciye biratera ubwoba n'abandi bariko barashaka gukomeza kumyamamazo by'umwihariko nka CNL rero murayizi neza. Iyi nayo akaba ari umugambwe w'ivyamamare, kandi uyu ni umugambwe urafise ijambo, arafise abaturage, arafise abene gihugu muri rusange babumva kandi babumviriza neza. Ibi rero byagaruka ko cyane nyuma yo kubona uyu Mukombozi ivyo arakorewe. Ari kwibazwa ese ico urukiko canke se ico sentare iri buze kubivuga ko nyuma yo kwagiza no guhamya umuntu icaha cyo guteza no guhamagariza abanyagihugu gukora imyiyerekano, hama bakamuha imyaka 2 afunze, hama nyuma yako akaza kugaragara mu makaritiye ahantu yakwiswe, yashinyaguriwe kandi yanapfuye. Ibi ni ibintu rero byakomeje gutangaza benshi. Ibi ni ibintu byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Ibi ni ibintu bidasanzwe, ibi ni ibintu bibaye kandi bikaca birateza ingorane, bigaca birateza ikibazo gikomeye ngaha.
turabasuhuje rero mwese muri kutumviriza kandi mwese mugiye kumviriza aya makuru twabateguriye turabwira yuko rero mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi ni nk'ibintu bisanzwe cyane. Aka kanya umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD amaze kumva ivya Mukombozi ko yapfuye, inkuru y'akababaro itugezeho aka kanya nuko uyu mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yavuze yuko ivyo ngivyo bitagakwiye, ntabwo bimuraba nta nubwo twagakwiye kubimubaza. Ibi ni ibintu rero vyateje ikibazo gikomeye cyane n'imvururu mu mitima y'abanyagihugu muri rusange, biba ikibazo kandi biba agahinda gakomeye cyane kumva umutegetsi nk'uyu nguyu akwiye kuba atwara neza igihugu nawe akaca aragaragaraho amagambo ateye gutya. Ibi rero ntabwo byumvikanyweho n'abandi batandukanye, by'umwihariko abanyagihugu muri rusange, naho abanyepolitiki abategetsi muri rusange babumva ari ibisanzwe. Dore turaje tubabwire ibyo guverinoma y'u Burundi itangaje nyuma y'urupfu rw'uyu mushingantahe Mukombozi. Turaje rero tubibabwire neza kandi turaje tubibasesengurire 5 kuri 5. Mwaya makuru rero tuba twabateguriye tugira ngo tubabwire ko byose biba byakozwe kugira ngo mwese abagereko. Naho mwese muri kutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye, turagira ngo tubabwire ngo mwese mwatwumvirije. Mwese rero turabahaye ikaze nido twabateguriye, kandi turagira ngo tubabwire ngo twabaramukije abandi turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwe mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi, cyane cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara zitandukanye z'igihugu muri rusange: Bujumbura, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bururi, Rumonge, namwe muri kutwumviriza muri mu zindi ntara zitandukanye nka Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi ndetse na Bujumbura na Cibitoke muri rusange. Namwe mwese muri kutwumviriza muri muzo ntara turabahaye mwiriwe kandi turabahaye ikaze mw'aya makuru. Turagira ngo tubasuhuze mwese muri kutwumviriza muri mu gihugu cy'u Rwanda, Kenya, mwese muri kutwumviriza muri mu gihugu ca Kenya, ariko sinibagiye gusuhuza namwe muri mu gihugu mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Ndabasuhuza mwese rero muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'Uburengerazuba, mu ntara y'Uburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse no mu gisagara ca Kigali. Ndabahaye mwiriwe. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko mwahejeje gufyona sabone kugira ngo aya makuru aje arabagera ko 5 kuri 5 kandi ku gihe atangorane. Ndabasohotse mwese rero ndabahaye ikaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese muri kunyumviriza muri Uvira, mwese muri kunyumviriza muri Goma, mwese muri kunyumviriza muri Bukavu, mwese muri kunyumviriza muri Lubumbashi, mwese muri kunyumviriza muri Murenge, mwese muri kunyumviriza muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ndabaye karibu kandi ndabaye ikaze muri amakuru nido twabateguriye, aho iyi ngiyi aba ari Burundi Updates, kabagetsa ko amakuru ajyanye n'agateka ka zina muntu, ubunyonyezi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta biba biriko biribonekeza ngaha mu gihugu. Reka ndabibutse yuko mwese muri kunyumviriza muri Tanzania, Dar es Salaam, ndabahaye karibu, ndabahaye ikaze. Mwese muri kunyumviriza muri Kenya, ndabahaye karibu, ndabahaye ikaze n'aya makuru n'abateguriye. Mwese muri kunyumviriza muri Uganda, ndabahaye karibu, ndabahaye ikaze. Reka mbere namwe rero muri kunyumviriza muri mu gihugu cya Congo Brazzaville, ikaze kandi karibu n'aya makuru twabateguriye. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko wahejeje gupyonga sabone kugira ngo aya makuru agera kugira ko byoroshye atangorane. Reka mbonere n'akajyaho kwibutsa yuko ari amakuru utorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, ukayagezwa ko n'abamenyesha amakuru bakuru b'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakakugeza ko ngene utaronka ahandi. Mwese rero muri kunyumviriza muri ngaho mwese, ndagira ngo tubabwire yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibikuba gicitse kandi ishano rirahenye. Mureke rero tuze kubabwira ngo amakuru twateguriye ni ingenzi kandi ni meza cyane. Sinibagiye namwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu, abo mu Cibitoke, abo mu Ngozi, abo mu Kirundo, abo muri Karuzi, abo muri Ruyigi, Makamba, abo muri Muramvya, abo mu Bururi, abo muri Mwaro, abo mu Gitega, abo mu Rumonge, abo mu Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye ziri ngaha mu gihugu, n'ibindi bitandukanye biba biriko biribonekeza ngaha.
ico musabwa ni ukumenyera yuko uruganda rwa Burundi Updates cyangwa se uyu muhora wa Burundi Updates baranza bageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu, ubunyonyezi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta abiriko biribonekeza ngaha mu gihugu, kandi bikakomeza kugaragara yuko ibi byose bitoroshe kandi ibi byose bikomeje kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Mwese rero turagira ngo tubabwire yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeje kugorana kandi ibintu byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, haba mu migambwe haba n'ahandi hatandukanye. Mureke twambukiranye imipaka tubabwire yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero ari ibibazo biteye ubwoba. Ubwo twariko turahereza ku ncamake z'amakuru twabateguriye babwira yuko rero ngaha mu gihugu cy'u Burundi umukuru w'umugambwe CNDD FDD ubwo yama arabwirwa ivy'urupfu rwa Mukombozi yaciye aravuga yuko ivyo bitakamurevye kandi bitakwiye kubimubaza, kuko Mukombozi aho yarari ntabwo ariho uyu munyamabanga mukuru ngo yarari. Mukombozi ari kwibazwa ngo yaba yazize iki nyuma yo gukatirwa canke se nyuma yo guhamwa n'icaha cyo kugumura no gutegeka abakunzi biwiwe kujya mu mihanda kwiyerekana, ama bakanabuza umukuru w'umugambwe mu by'amatangazo y'amatora ndetse akaba ajejwe iby'amatora mu gihugu, akaba aribaza ngo ese abanyagihugu canke se abo bose baciye baramukorera iki ku buryo byatuma haca guhamagarwa Mukombozi umukuru canke se umufana wo bakunda kugira ngo abazwe iby'iki kibazo, aho kugira ngo bate muri yombi canke se bafate abo ngabo baba bagiye kumubuza umutekano nyene. Ibi vyatumye umunyagihugu umwe anabaza ikibazo gikomeye cyane uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Ndikuriyo, mubaza bati ese ivyo muri ko murakora muzogeza ryari? Uyu nawe bamuhaye bamutegurije akazoza, amubwiye yuko nyuma y'ivyo ariko arivugisha yazoza aza kubyagirizwa akabisobanura imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'urukiko muri rusange. Ibi ntabwo byagarukiweho. Nyuma y'ibi byose umukuru w'umugambwe CNDD FDD akaba Reverend Ndikuriyo. Ibi byatumye rero akomeza kuba ikibazo gikomeye cyane ngaha mu banyagihugu. Ati abanyagihugu bati nyuma yo kwiba amajwi y'amatora bitangiye no kwica abo mwayivye, ese ibi ngibi murumva muzogeza ryari ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Ibi rero byakomeje kugaruka ko n'ibimenyesha amakuru bitandukanye ngaha mu gihugu, kandi bikomeza kuba ikibazo gikomeye cyane ngaha. Ibi ntabwo byoroshe abe na gatoyi, ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe abe na gatoyi, ahubwo byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, byakomeje kuba imvururu zatanje, byakomeje kuba agahari, byakomeje kuba ishari ndetse n'ishano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uyu Mukombozi rero muko musanzwe mubizi, ubwo yarari mu myamamazo yarameze neza cyane, ubwo yarari mu rukiko yarameze neza cyane, ubwo yarari mu gasho ubwo yarameze neza cyane. Gusa mu gasho yarafungiyemo abenshi muri kwibaza ngo yaba yarafungiwe ubwo bari bamufatiye ingozi bamufungiye mu gasho k'ingozi, murabizi neza hafi naho bari basanzwe bafungira abandi bose basanzwe. Gusa uyu Mukombozi ni inkuru yiwe irababaje kandi iteye agahinda cyane, kumva umuntu bugorovye ari muzima ama ku isaha zitari nyinshi ukaca ukumva wari ufungiwe canke se wari ufunze ahatagaragara aha wenyene ngo yagize ikibazo cyo kubura canke se yagize ikibazo cyo kuva mu gereza akaza kugaragara mu ikaritiye ahantu yopfuye. Ivyo ni ibintu bitumvikana, ivyo ni ibintu bitanabaho cane ko mu gihugu cy'u Burundi ibikomeje kugaragara ikibazo gikomeye cyane. Murabizi neza inyuma y'ibikomeje kuvugwa nga mu gihugu hari inkuru zakomeje kugaruka ko muri ibi bimenyesha amakuru bitandukanye, aho bavuze yuko uwitwa Alain Bunyoni Guillaume guverinoma y'u Burundi yagaragaje kandi inatangaza ivy'iryo tangazo ry'uwo mukuru canke se itangazo ko uyu Bunyoni Alain Guillaume yaba yapfuye. Ibi nabyo by'uko yapfuye ntabwo byagarutswe ko n'ibimenyesha amakuru bitandukanye, ntabwo byavutswe ko rumwe n'abamenyesha amakuru hamwe n'abenegihugu bama bakunda uyu munyepolitiki mukuru Alain Bunyoni Guillaume. Uyu nguyu yamenyekanye mu mwaka wa 2015 kuri ku ngoma canke se ku butegetsi bw'umukuru w'igihugu Nkurunziza Petero. Nyuma y'ibi ngibi rero uyu munyagihugu canke se umunyepolitiki Alain Bunyoni Guillaume yaciye akomeza araduga
akaduga mu bushobozi no mu mapeti, arazamurwa cane n'umukuru w'igihugu muri 2020. Uyu nguyu Evariste Ndayishimiye nyuma yo muri 2021 yaciye amukura ku nshingano hamwe naho kumujyana muri sentare. Muri 2023 niwe baciye bamutuza bamukura ku nshingano, bamukuye ku nshingano baca banamujyana mu nkiko. Nyuma yo kumujyana mu nkiko bamwagije ibirego bitandukanye, murabizi neza, ivyo gutunga intwaro canke se ibyo gusura ibyo gutunga imbunda canke se inkoko zidatemerewe canke se aherewe uburenganzira. Yongeye kwagizwa ibirego bitandukanye byo kuvuga yuko uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yama atukwa n'uyu munyepolitike ari Bunyoni Guillaume. Uyu nguyu rero akaba yaragirijwe ikindi caha cyo gutuka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarongeye kwagizwa uyu umunyepolitike ari Bunyoni Guillaume akaba yarongeye kwagizwa icaha cyo gutunga imitungo cyangwa se cy'amatungo atagaragaza aho akomoka. Muri rusange umutungo mwinshi rero ngo uyu mugabo ari Bunyoni Guillaume atabwo wari ufite inkomoko, atabwo wari ufite aho uturuka. Ibi byose rero byakomeje gutuma uyu nawe aca arafungwa. Murabizi rero nyuma y'ibi ngibi nk'uko uyu nawe ari Bunyoni Guillaume wari ufungiwe ngaho mu Gitega ndetse n'uyu wari ufungiwe i Ngozi, byose bariko baragizwa bariko baranurwanurwa yuko baba bapfuye, ariko ntabwo turabihamye neza nubwo turamenya neza ko ari byo mu by'ukuri abagabo bose baba bapfiriye icarimwe. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane, ni amakuru ateye ubwoba nga mu gihugu kandi ni amakuru akomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ngaha. Turagira ngo tubabwire yuko rero mwese mwe makuru twabateguriye natuyasoreje, turabaye ikaze, tubaye ishimwe, turabashimiye mwese mwakomeje gutumviriza bivanye no mwari muherereye kuri mwe mwatwumvirizaga mu bihugu bitandukanye by'isi cyane cyane byo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaye ishimwe mwese muri ngaho mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara zitandukanye Cibitoke, Ngozi, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye. Namwe mwese muri kutwumviriza muri Tanzania, mwese muri kutwumviriza muri Dar es Salaam muri Tanzania, mu makomini atandukanye, mu ducimbiri na masegitere n'ahandi hatandukanye, turabasuje kandi turabaye ishimwe ko mwakomeje kubana natwe. Ico musabwa no gufyona sabone kugira ngo ayo makuru aje arabakira ko 5 kuri 5 atangorane. Mureke turabwiye yuko nga mu gihugu cy'u Burundi yari ibintu byakomeje kuvugwa ko turabwira yuko rero mwese muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese muri gutumviriza muri mu ntara zitandukanye, yaba muri gutumviriza muri Goma, muri Bukavu, Uvira, mwese muri ko muratumviriza muri Kinshasa, mwese muri kutumviriza muri ngari ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, namwe muri Murenge, namwe muri Lubumbashi, turabasuhuza cyane kandi twabaye ishimwe ko mwakomeje gufyona sabone kandi mukamwibutse yuko ari amakuru mu rwego rw'uruganda rwa Burundi Updates, kakizwa ko namenyesha amakuru abahinga bakurukuru bakorera ngaha mu gihugu kandi bakabweza ko mungene utoronka handi. Mwese muri kutwumviriza muri Kenya, Nairobi, turabahaye mwishimwe. Mwese muri kutumviriza muri Uganda, mwese turabahaye ishimwe. Mwese muri kutwumviriza muri Congo Brazzaville, mwese turabahaye ishimwe. Eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara y'Uburengerazuba, Burasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru n'igisagara ca Kigali muri rusange, mwese turabahaye ishimwe ko bakomeje kutumviriza aya makuru yacu twabateguriye kuri Burundi Updates. Mwese mwakomeje kutumviriza muri ngaha mu bihugu bitandukanye bya Afurika, mwese muri Afurika y'Epfo, y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru, Afurika yo hagati, abo mu migabane itandukanye, yaba zo muri Amerika, Australia, Aziya, Oceania, Amerika n'Uburaya, mwese turatubahaye ikaze n'ishimwe bo mwakomeje gushyira sabone n'ibindi bitandukanye. Turagira ngo tuze kubabwira yuko rero aya makuru twabateguriye, babwira yuko iki gihugu cyacu ari uko ibintu bihagaze. Ndajya tubibutse yuko ari amakuru murajya mutorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, mukayagezwa ko n'amenyesha amakuru bakuru b'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Icyo bajejwe no kugeza ko aya makuru bakakugeza ko mu buhinga buhanitse cyane kandi bakakugeza ko mu buryo utoronka ahandi. Ngayo makuru twabateguriye kandi ngize ingingo twabahaye, babwiye yuko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugaragara akarengane gakomeye cyane, gakomeje kuvuga yuko uyu umunyepolitiki uhigenga cyangwa se umukandida wigenga waba wiyamamaza mu matora yo muri 2025, hanyuma yaho akaza gutsindwa, reka tumwite ko ari umwe mu bayoboye umugambi wa
mukombozi aho atavuga rumwe na leta yaba yopfuye kandi akaba yishwe na guverinoma muri rusange kuko byagaragaye ko nyuma yaho yarafungiwe yaje kugaragara bamukuye mu gasho ahubwo ari hanze mu makaritiye kandi atari muzima. Turagira ngo tubabwire yuko rero amakuru yacu natwe yasukiye mureke tuyasukire hano tuze gusubira mu makuru ari imbere.